kubera twa tumaze kubona yuko amafaranga atagikoreshwa kugira ngo abantu bagura ibintu ahubwo yamaze kuba ubutunzi ivyo no kwita active ugasanga abantu basigaye bakora urudandaza rw'amafaranga aho gukora urudandaza rw'ibintu rero twace tubwira tuti musanzwe umugiye kuraba n'ahandi hose none ugiye gusuma ibifungurwa ukenera miliyoni 5 cyangwa ukeneye miliyoni 10 sinzi amaheri yo baba bayakuye ukeneye kugira ivyo no kwita transaction courante zo ku munsi cyangwa ugiye mu gufata bus ukenera inoti 10,000 ukeneye inoti 10,000 musanzwe hariho urugero rw'amafaranga urukeneye kugira ngo ugure nk'ikintu canke urihe ibintu wateza kuca mu banki ico bita transfer hano rundi ubukeneye gusa nka rya de poche uravye nko mu bindi bihugu nk'ibi bihugu biteye imbere ni haki uzosanga abantu bagenda bafise akarorero inoti y'amadolari 100 usanga bakoresha inoti y'idolari imwe dolari 5 barengeje usanga ari dolari 20 kugira ngo bakore ivyo tukita les transactions courantes rero ico twabuye ngaha nuko abantu ayo mafaranga baca yafata nk'ukumenga ni kidandazwa cyo gukora mu bindi ico bituma twaje tugira tutireka yatuyagabanye dushira amahera aya mato kuko ni yakenerwa iyo ugiye kugura ibintu nitwabona yuko iyo ngeso y'urudandaza rw'amahera iri kwiragabanuka nta kizobuza ko tudasubira kuzishira mu gihugu kuko turazifise zirahari suvuga ngo zarabuze zirahari zihajya muri bero zirahari kuri iki chama noti y'ijana ashaje ubu twamaze kurondera bazodufasha kugira gukora izindi noti zishasha kugira ngo ziboneke kuko zirakura cyane kuri vya transport abafata amabisi no kubanyagihugu bato